nashaka muntabarize nimba vyoshoboka urubanza rwanje rusubirwemo, umucamanza yaruciye ukutariko, bishobotse ahanwe canke asigure impamvu. Yego, kuko amafaranga nsubiye inyuma gato nari namuhaye mu madorari amajana ane na mirongo umunani n'atanu, 485 hamwe na 6 miliyoni z'amarundi. Mu rubanza rwa mbere rero bari bamuciye ko ayo mahera yose ayansubiza, hanyuma agaca ashirako n'indishi y'akababaro k'imiliyoni 15 hamwe n'umunyororo rero w'umwaka umwe. Jewe rero ndagowe, ndashonje, iyo baba vyoshoboka mukangereza amajwi yanje kure vyokunda urubanza rwanje rugasubirwamo hanyuma nkarenganurwa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Bimaze kuvugwa kenshi, eka mbere vyararushe biraba n'ururirimbo ko mu Burundi ubutungane buhengamye. Ivyo bibonwa n'abanyagihugu, bikabonwa n'abacamanza ubwabo. Bati mu Burundi imanza zicibwa nyinshi n'amanyanga gusa yigendera. Twogera tukagira statistike y'imanza zihari, imanza zihagaze ku manyanga nyinshi. Abategetsi bonyene bamwe bamwe barabona yuko igisata c'ubutungane capfuye, cageseye. Initeka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge, muze kutubwira ivy'ubutungane, muze kutubwira ivy'ubutungane, muzoba mudufashije, kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, aca kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Icubahiro mukuru w'igihugu, twebwe ingorane dufise ni ikibazo c'abacamanza. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukironka urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo, ntugitunganirizwa. Kugira ngo mushobore gutahura ikibazo uwo mupfasoni yagize, nagomba mukumviriza umwe wese yishire mu kibanza ciwe. Ati mbega yakabari jewe ivyo bintu vyabayeko, ubu mbamerewe gute? Tuba twishira mu kibanza c'abandi bantu kugira ngo dushobore kubatahura. Aha rero umwe wese aza guca atahura aho ikibazo c'ubutungane kigeze mu gihugu c'u Burundi. Uza kubitahura, uza kumva bitoye umunezera, ndabasabe acaza gushikana ubutumwa kure hashoboka kugira ngo bushikire abo butegerezwa gushikira, hanyuma uyu muntu atunganirizwe. Uno munsi by the way tuvugana ku kibazo c'ubutungane gusa. Umudamu mubona yambaye agapira kera kariko n'idarapo ry'u Burundi yitwa Habonimana Josiane, afitaniye ikibazo n'uwitwa Mboneko Bettina. Niwe wuyu mubona yariko aragaranzura ibitabo yandika amaresi. Mboneko Bettina yemerera abantu yuko abafasha gushika muri Canada, akabasaba amahera, hanyuma akabaha ikiringo bazoba bashitse muri Canada. Josiane rero nawe akaba yari afise umugambi wo kuja muri Canada. Voilà, niho guca agenda kugira ngo Bettina amufashe. Murabona ko yari amushiriye igifovya c'amahera ku meza. Yarangahe zari miliyoni 6. Amuha ikiringo ntarengwa c'uko azoba yashitse muri Canada. Ariko kuri izo miliyoni 6 yaramushiriye n'ayandi mahera ari mu madovize canke amadolari. Arayamuhaye, aramuha amaresi, biraheze.
acarindira yuko isango rigera ryo kuja muri Canada. Erega ngo rya sango rirahera atani ikimenyetso abonye, niko guca amwitwarira muri sentare. Nguyo aramutsinze, ivyo yagirizwa ntiyabihakanye. Reka mwumvirize ingene ibintu vyagenze kuva ku ntango, ndaheza ngaruke. hama jewe naribwe, nibwa n'umuntu anyemerera kundonderera visa yo muri Canada. Uyu muntu yaranyivye ntabizi yuko ari umu escrow. Kiringo yampaye kirahera atakimenyetso na kimwe ndabona mu vyo yari yambwiye. Maze kubibona ko nibwe rero narituye ubutungane, nja muri parke, muri sentare nkuru ya Ntahangwa, parke Ntahangwa. Aho naramutsinze aragirwa n'icaha. Amaze kwagirwa n'icaha rero baramuciriye amande yo kumpa n'umunyororo. Yego, hanyuma rero uyo muntu ntiyashimye urubanza. Adashimye urubanza acagerageza kunguruza muri cour d'appel ya Ntahangwa. Murabizi rero ko urubanza rucirwa n'umucamanza umwe, ivyo bita juge unique. Umucamanza yaducira urubanza, ndibaza yuko yoba ari vyo yariye, kuko yararavye vyose abigwiza n'ubusa. Ivyemezo vyose, amaresi yose yari namuhaye, ibintu vyose, amadevi vyose yari yampaye abigwiza n'ubusa. Hanyuma yongera aramweza. Amaze kumweza arampebutsa. Amaze kumpebutsa jewe narituye umushikiranganji, ariko par contre kubw'amabanga menshi abajejwe ntiyashoboye kutwakira twese, aca duhereza abakonseye biwe ngo batwumvirize. Jewe umukonseye wiwe yanyumvirije rero yaciye andungika muri parke harya nyene muri cour d'appel. Rero amaze kundungikayo, umuprocureur ndahasanze arambwira ati reka twungurutse. Rero amaze kunguruza urubanza, yunguruza muri cassation. Sinzi, apana muri cassation, ntiyunguruje muri cassation, yunguruje kwa ministre nyene asaba revision, asaba isubirwamo ry'urwo rubanza. Rero ngerageje gukurikirana urwo rubanza, kurya kuntu umuntu aja muri ministeri gukurikirana urubanza rwiwe, jewe naragize amahirwe ndaronka umuntu umwe mu bakorera harya ambwira yuko urubanza rwanje bagunguruje ahatariho, ahubwo bari kugunguruza muri gasamburamanza, muri cassation. Rero bamaze kumbwira ivyo, narahamagaye procureur wa cour d'appel. Cour d'appel turabonana, ndamuyagira ivyo nakuye hariya mu bushikiranganji. Uyo mu procureur aca arambwira ati burya ati amategeko yose yarahindutse, ati harya rurya rubanza rwawe rwahereye harya nyene. Ati je nabuze ingene ndabikubwira, nabuze ingene ndabigusigurira. Ati muri cassation, muri gasamburamanza haja imanza zirenza donc zifise ziciwe mu munyororo w'imyaka 5, donc zifise igihano c'imyaka 5 co gufungwa. Ati rero wewe ko n'ubundi bari bamuciriye umwaka umwe uwo mwaburanye, ati urubanza rwawe rwategerezwa guherera harya. Ati bijya bigutumye mu bushikiranganji, nabirungitse mu bushikiranganji. Ati siwe wenyene, ati burya n'abenegihugu benshi bararusha. Ati nabirungitse mu bushikiranganji kugira ngo umushikiranganji arabe ay'abenegihugu bagowe. Okay, ati iyi ngorane ntifiswe na wewe wenyene, ifiswe n'abenegihugu benshi. Abenegihugu benshi bararushe. Ati nakurungitse hariya mu bushikiranganji kugira ngo umushikiranganji wenyene abone
ay'abanyagihugu bagowe. Aka kantu murakumvaga yemwe? Murumva ubu procureur wenyene yarabuze ukuntu abimubwira. Voilà. Okay, reka tubandanye. hanyuma umucamanza yaruciye yitwa Ndayishimiye Marie Nadine, yakorera muri Cour d'appel Ntahangwa, yego ayi kwa Giswaswa ngaha haruguru ngaha impande yo kwa Adolphe, iyi sentare iri ngaha impande yo kwa Adolphe ngaha mu Kamenge. Yego rero naratangajwe n'ukuntu yamwejeje, mfise ivyemezo vyose nawe nyene amahera atayahakana, nkaraba nkabona ko yashatse kufukafuka petetre kubera ko afise ivyo yoba yararosemwo inyungu muri ivyo. Nivyo rero tukagira statistique y'imanza zihari, ni imanza zihagaze ku manyanga nyinshi. nyine iteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekererana binginge, muze kutubwira ivy'ubutungane, muze kutubwira ivy'ubutungane, muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Nuko rero jewe niyo ngorane mfise, nashaka umuntu abarize nimba vyoshoboka urubanza rwanje rusubirwemo, umucamanza yaruciye ukutariko, bishobotse ahanwe canke asigura impamvu. Yego kuko amafaranga nsubiye inyuma gato nari namuhaye mu madorari ibihumbi 485 $485 hamwe na 6 miliyoni z'amarundi. Mu rubanza rwa mbere rero bari bamuciye ko ayo mahera yose yansubiza, hanyuma agaca ashirako n'indishi y'akababaro k'imiliyoni 15 hamwe n'umunyororo rero w'umwaka umwe. Jewe rero ndagowe, ndashonje, iyo baba vyoshoboka mukangereza amajwi yanje kure vyokunda urubanza rwanje rugasubirwamo, hanyuma nkarenganurwa. Muzoba mukoze. Bantu b'Imana umviriza namwe, atari hamwe nyene h'umuntu muto muto bafyitagaza ntagira ijambo bakamurenganya, bene umurango babona yatanze amahera kugira ngo aje muri Canada, bamubwira bati igihe iki niki uzoba washitse muri Canada, ararindira arabura. Voilà, nkiri ngaho honyene naheruka gusigura itandukaniro riri hagati ya ikintu bita obligation de moyen na obligation de résultat. Obligation de moyen, reka ntanga akarorero. Nk'umuganga kugira ngo avure umugwayi ategerezwa gukoresha effort zose, ubuhinga bwose yize kugira ngo umugwayi akire. Ivyo vyose rero yabikoresheje, ubwo buhinga yabukoresheje, ubwo bwenge yabukoresheje, umugwayi bigashika gapfa. Umuganga nta kibi abafise, umuganga ivyo ntibimujako, aba yagerageje uko ashoboye kose. Donc rero umuganga afise ico bita obligation de moyen. Nico kimwe n'umuavoka, nico kimwe n'umwigisha, abo bantu bapfa kwerekana yuko bagize akigoro gashoboka. Reka tuje kuco bita obligation de résultat. Umudandaza afise obligation de résultat, akubwiye ati amahera ndakuzanira inka, cyangwa ndakuzanira igitoki, cyangwa ndakuzanire inkoko. Mpamahera ndagushikane i Dubai, mpamahera ndagushikane Canada, muri Etats-Unis. Ivyo mwumvikanye bihinduka amategeko. Afise ico bita obligation de résultat, ategerezwa kugushikana aho hantu yavuze, ategerezwa kukuzanira ico kintu yavuze. Atagushikanya aho hantu canke atakizanye, aba yahejeje kurenga amategeko. Aho uraheza ukamwitwarira akagusubiza ivyawe, mbere agashirako n'indishi y'akababaro. Amategeko aravyerekana neza.
uyu mujoziyana rero nguyu ararisha amahera, arafise amaresi, ntashitse aho bari bamwemereye ko bazomufasha gushika, aritwaye muri sentare. Barabiravye barabona yuko ari mukuri, baraciye urubanza. Sentare igize iti Mboneko Betina aragiriye icaha co kwambura akoresheje ugwenge, none ahanishijwe igihano co gufungwa umunyororo w'impaga w'umwaka umwe inane. Itegetse Mboneko Betina guha Habonimana Josiane amafaranga miliyoni 6 hamwe n'amadolari 235. Voilà. Atayatanze ku neza apfungwe umunyororo w'agatsindikiro k'imyaka 30. Sentare itegetse kandi Betina guha Josiana Habonimana indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 15. Amagarama atagabanije atangwa n'uwagiriye icaha. Bene data barundi kazi, nguko uko sentare nkuru ya Ntahangwa canke Tribunal de Grande Instance do Ntahangwa yarugetuye. Urubanza rurungururijwe muri Cour d'appel. Ndayishimiye Marie Nadine umucamanza wo muri iyo sentare ararugaragura ataba abantu aba bacamanza bacira urubanza nta kuri na gukeya bafise. Voilà, ivyo bagize nabicishijemo umurongo. Mboneko Betina aratsinze nta kimwagira, nuko ikaba ingingo. Uru rubanza mugumva gute? Ivyemezo vyose biraho muri Tribunal de Grande Instance. Barabiravye barabona bati ibi bintu birafise ishingiro, uko baruciye mwavyumvise. Hanyuma Ndayishimiye Marie Nadine ati ibi bintu vyose ndabicishijemo umurongo. Aha nta kantu mwumva ko bakaragiyemwo bagabo. Mu vy'ukuri ibi bintu birakwiye guhagarara. Umuntu aciye urubanza akerekana amategeko yisunze, aruciye nabi agasubira mu kibanza c'uwo yagombye kweza kandi ari mu caha. N'umuntu yo atazi ivy'amategeko yotahura neza yuko Josiana yarenganijwe. Ndasavye umuntu wese yumva yuko atoshobora gusabira kuri aka karenganyo, iyi message ayishikane kure ku bantu b'abanyamategeko, bahagurukire rimwe batera ivyatsi aka karenganyo. Tugiye turaza turareka ibintu nk'ibi, aba Ndayishimiye Marie Nadine bakaza baragira ibintu nk'ibi tugahora, ejo hazoba haramukiwe nde? Ninde atoja muri sentare? None wowe ugiye muri sentare bakakugirira ibintu nk'ibi woryoherwa? Vyokuryohera? Nimba bitokuryohera gira ico ufashije abandi biriko birabako. Kizire akarenganyo gahagarare. Ikintu ndabasavye, ubutumwa mubushikane ku mucamanza wese yumvirize iyi dosiye. Niyo basanga urubanza Marie Nadine yaruciye neza, azoba ari amahoro. Ariko niyo basanga yarahengamye, yarariye ikintu, Josiana arenganurwe, nuko ubwo buzoba bubaye ubutungane. Hanyuma iyo ngeso y'ukugondamika canke y'ukugoreka imanza ituzwe mu gihugu c'u Burundi, hacibwe imanza zibereye. Hanyuma abantu banyaga abandi ku gwenge nk'uko sentare yabivuze, babwira ngo bazobatwara Dubai, Amerika, Canada n'ahandi, kandi atavyo bashoboye, ari gwagwenge nyene batuzwe bahanwe vy'akarorero. Kuko ubwo murumva yuko ari ubusuma bukabije kandi birakogwa kenshi. Nuko sinobarambira, Imana nibahezagire. Reka twibananirize gwa rugendo rwacu maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Uko akarenganyo kaba kenshi niko satani aba ariko aratunyaga wa munezero wacu. Kandi satani ntiyigendera, satani akoresha abantu. Abazi uyu mucamanza Ndayishimiye Marie Nadine mumushikirize ubu butumwa. Abwumvirize, asubira abwumvirize neza. Kuko ibi ntibifudika naho yogira amanyanga, naho atokurikiranwa ubunyene. Umunsi umwe intahe izofata ijambo asigure neza ingene yacira urubanza akeza Betina. Ico gihe kumbura azokwerekana amategeko yisunze kugira ngo akore ibi vyose.